Ishata, 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 Shata, Amahoro kamwiza wawe Kiriuche Ekuma Sangwire Mosamwamekuma Nemuro Chendakuwa Kaze kwihuro ryanyu Kabaza Web TV, kaze muri kiganiro ca mbere umuririmbyi twatumiye cy'uyu mwaka. Tukaba rero twatumiye umuririmbyi benshi muri mwebwe mushobora kuba mutazi, akaba ari umuririmbyi w'umurundi asanzwe aba mu gihugu ca Luxembourg. Uyu muririmbyi rero aheruka gusohora indirimbo nshasha, indirimbo nziza cyane, indirimbo ihayagiza ubwiza bw'igihugu cyacu. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Iwacu i Burundi. Reka imbere yuko tumuhamagara hano muri studio tubanze twumvirize kandi turabe iyo ndirimbo yiwe, hanyuma tuca tuganira nawe kugira ngo dushobore kumva ibijanye n'umwuga wiwe wo kuririmba indirimbo ziwacu canke zo guhayagiza igihugu cyacu, eka hamwe n'izindi ndirimbo nyine. Reka tumvirize kandi turabe iyo ndirimbo yiwe nshasha. Iwacu Burundi ahari ngasikamwa mushikane imbo mujani iwacu muramvya abana barira abana biwacu barira bagahozwa aho imvura igwa abavyeyi bakarima bimburira mu bigega, ahazira amasiha ahatari ibisambo, eka ntabasesa nkuyoze bariho ahatari amasiha ekanamba ngwino nkujane iwacu i Burundi. Erega ni heza harashajije, erega ni heza uzohashima, gakwereke misozi wereke maragarazi, wereke Rwinda, wereke Joha, wereke Tanganyika, wereke ikiyaya c'Imbo. Iwacu Burundi wereke abavyeyi, wereke badawe, urukundo nirwo ruturanga, urukundo n'umubano mu bavandimwe bene mwezi, mu bavandimwe bene ntare, bene rugamba, bene ntare cambaranama, bene rushitsi
ego cyane iwacu i Burundi erega ni heza nibyo koko ni heza cyane asha ucihankumbuza kweri nuba nakumbuye imyaka myinshi cyane ntaje iwacu reka ndakuramutse kandi Kizungu Fortina. Eka nanje ndabaramukije cyane amahoro y'Imana. Ego amahoro neza. Ndabaramukije nongera kubana n'abarundi bari Burundi bose urabona haraheze imyaka myinshi cyane gose ndabaramukije nabonye. Ego ni byiza. Bo imbere ko tubandanya tuganira tubaze tukubaza akabazo dukunda kubaza abandi batumire bacu babaririmbyi hari akazina kandi k'ubuhizi mwoba mufise? Ntarindi zina ry'ubuhizi je no bafise ariko ico no kubwiye yuko nuko nkiri umwana nkikura nkiba hajya mu kamenge mu Twinyoni bahukunda kunyita Kokoma. Kokoma. Ego ugiye muri quartier iwacu muri Twinyoni 13 abana bose izina rya Kokoma izina rya Fortina ntagyo bazi cyane gose ariko bazi izina rya Kizungu ko papa wiwanje yitwaga Kizungu kandi yari chef de cellule wa Twinyoni cellule D urumva yarazwi cyane izina rya Kizungu rirazwi izina rya Fortina rizwi gake mugi rya Kokoma rirazwi cyane mugabo je si izina nkunda cyane gose nico gituma no mu ndirimbo nasohoye iryo zina ntigeze ndarifata nafashe izina ry'iwanje bampaye nkivuka. Ego ni byiza cyane reka rero tuje mu muziki wawe indirimbo yawe iraryoshe rukuri indirimbo indyoheye cyane inkumbuza mbere ni wacu mbega mwashoboye kwiyumvira gute kuririmba uko canke ni giki catumye muririmba iyo ndirimbo? Je navuye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2010 navuye ndemvye cyane gose maze gukora isanganya ku buryo maze gushikaga muri Luxembourg bitanyoroye kugira ngo nce nsubira i Burundi n'ingogana n'ingoga mbandanye ivyigwa narimo urumva na byansavye yuko nguma ngaha ndi muri Luxembourg mbandanye nivuza imyaka iguma igenda uko bukeye uko bwije hanyuma urazi yuko hari umurundi yavuze ati nta murundi w'umutima yo kwibagira iyo yavuye. Ego cyane urumva ego runo ruririmbo rero rwatanguye mfise ibikumbukumbu byinshi cyane gose by'umuryango w'iwanje by'abagenzi byahomva donc natanguye gucura intimba ndagwandika mbere haraheze imyaka kuko natanguye kwandika mu mwaka w'ibihumbi 2013 n'ururirimbo kabisa gucura intimba rwaje ruva mu ntimba mfise ego hanyuma urazi yuko abahanzi uko tubita hajya mu biyaga bigari umva kabisa ufise ikintu kikubakiye ku mutima uraro kumwe ushobora kugisohora je nabicishije ngaho mu rugo ruririmbo. Ego burakuze neza cyane nivyo hoba hariho none izindi ndirimbo wararirimbye hariho nibaza yuko hari abarundi benshi batazi yuko musanzwe muririmba ariko hariho ikindi kiganiro nigeze kubona mwahaye witwa Jean Christophe Bartel sinzi yuko izina ryo ndarivuze neza mwigeze kumuha ikiganiro mu bihumbi 2015 mwari kumuranaririmba indirimbo yindi aho mwavuga muti don't leave me alone ni yindi ndirimbo mwamuraririmbye canke? Ego n'ubu Allo fise ariko kuririmba mu Congereza ngo ninaririmba mu Congereza nzohava numvikaniraho. Oui, allo Fortina. Umengo ubuhinga ngurukana bumenyi ntiwifashe neza allo
ingorane rero zahabaye nuko narugumije nyene aho nari narushize muri YouTube no kuri Facebook iwanje sinarondeye abarundi benshi kugira ngo ndarubereke kuko nabona yuko ntabwo biri mu mico y'iwacu yo kuvuga ati sinzi ko muriko muratwumva tuguma tubumva bicikagurika umengo hoba hariho ikibazo c'ubuhinga ngurukana bumenyi sinzi ko muriko muratwumva Fortuna. Allo Fortuna. Reka tubanze dusubiremo kandi kakaririmbo hanyuma turaza kugaruka kugira ngo turabe yuko byo babifashe neza ku buhinga bw'ivyuma ku ruhande rwa Fortuna. Uranyumva neza? Ubu ndakumva nagira nje mu karuhuko gatoya kuko nari nabonye ikumengo byari byagoranye kubijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi ariko ubu turakumva kandi turakubura neza turiko turabaza rero ikibazo kijanye n'izindi ndirimbo woba umaze kuririmba ntitwashoboye kumva neza ibyo muba mwashikirije. Ururirimbo Don't Leave Me Alone benshi bashobora gusanga naruririmbye natanguye kurwandika mu mwaka w'2012 nkorana n'umuhinyanyuzi twakoranye kuri runo ruririmbo iwacu duhejeje gusohora muri uno mwanya ururirimbo ruri mu Congereza mu mico y'abarundi urabona yuko yagiye irahura n'indimi zivuye hanze Congereza igifaransa urwaruka rwinshi barufise bijya twita ngo ni tendance mu rurimi rw'ikinyamazuru kuririmba mu Congereza rugero rurimo narukoze mu Congereza urabona benshi mu rwaruka rw'i Burundi vuga ati je ninarimba mu Congereza nzokumvikana hatari hake cyane cyane iyo bageze mu mahanga mugabo twibagiye niniya nuko abarundi bakunda ururimi rwabo rw'ikirundi kandi uririmbye mu kirundi baranagukurikirana kenshi baraguha ico twita attention ukumviriza mbere n'ivyo ukora ico gituma mbere n'indirimbo ubundi ko ndakora zose ndiko ndazikora mu kirundi ubwa mbere nsohoye n'ubu. Ego cyane murakoze kuri iyo nyishu mbega ko twabonye yuko mugendera muri kamodoka basunika hariyo benshi batazi ko baba baragize isanganya byo byarabagendeye gute kugira ngo mushobore kugira isanganya. Jewe ndi umu acrobat yesu bita abakozi bagatebetebe natanguye amaformation kwizwa gukora acrobat muri mu kigo cy'abasalesiano kiri mu buterere citwa Don Bosco niwo mu gukora dukiniramo tukira abana twawukuriyemo gushikaho tuwuvamo twavuyemo mu mwaka w'2017 tuca twikorera umugwi wacu twagiye turakinira mu ntara zitari zike z'u Burundi mbere twakunda kujana n'umugwi twanonoka ari umugwi gisirikare cy'u Burundi tuja gukina mu ntara nyinshi twarakunze mbere no kuja gukinira muri Maison Shalom mu Ruyigi aho twaja kwereka ubugirigiri bwacu mu mwaka w'2010 ndi mu myimenyerezo hajya kuri campus Kiriri nashikiwe n'isanganya hari tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu hanyuma njanwa mu bitaro je nari nzi yuko nyene ari kugwa bisanzwe umuntu ashobora kugira ingorane mugabo twasanze ari bikomeye cyane gose ku buryo abaganga bagize bati mwebwe ntimushobora twebwe ntabwo dushobora kubavura kuko ntitubona uko dushobora kubigenza hanyuma Dr Richard Karayuba hajya kuri hopital wa Karede aca yandika transfer urgent yo kuja kwivuriza mu mahanga natwagwe mu mahanga hakiri kare aje kwivurizayo hanyuma turarondera imfashanyo zitari nke hirya no hino mbere n'umukuru w'igihugu aranaterera abarundi bose baraterera abarundi ndabashimiye cyane gose iyo bava bakagera baramfashije kugira ngo be mu Burundi
je kurondera ubuvuzi hanze. Jewe abaganga ngaha anyindi basanze yuko ntari umuntu gishobora kandi gutambuka nkoresheje amaguru wanje ko navunye igiti cy'umugongo, ariko yuko bishobora kubaho mu bundi buryo. Ubu nkoresha pusi niko tuyita kandi Bujumbura kugira ngo mbashe kwiyunguruza, ariko ndashima aho ibintu bigeze. Ego, urakoze neza cyane. None intambamyi ukunda kuhura nazo mu muziki, uretse kubijanye n'ubumuga mufise, izindi ntambamyi muba muhura nazo mu gutegura, mu kuririmba, izoba ari izihe? Jembaye mu gihugu ca Luxembourg, ni igihugu ibintu by'akaranga byo gukora imiziki atari ibintu bikwiragiye hose cyane rwose, ahubwo ushobora kurusanga, ahubwo rukina ibicurarangisho dushobora kurusanga hose nk'agiye Bujumbura. Urondeye abacuraranzi ushobora kubaronka byihuta kandi usanga abantu bifitiye umwanya. Mbaye mu gihugu c'abantu bakora cyane rwose ibintu bya ibintu bibaragishinga cyane rwose. Urumva ingorane jewe nkura nazo ngaha nukuronka abacuraranzi bashobora kuza gukorana na jewe mu byo ndiko ndakora. Urumva umuntu agenda ararondeza, mbere n'abacuraranzi bakoze kuri urwo rurimbi iwacu nagenda arondeza hirya no hino, byafashe umwanya muremure cyane rwose kugira ngo mbashe kuronka abacuraranzi bashobora gukora uwo mudiho nk'uko nawifuzaga, kuko abantu benshi ngaba abacuraranzi bakunda gukora umuziki wa rock. Umuziki wa reggae ntabwo ari umuziki usanga bakunda cyane rwose. Urumva ururimbo natanguye kwandika mu 2013, yumvire nteje naruheza mu mwaka wa 2018. Nibyo byaragoranye, nibyo bica byumvikana. Reka tubandanye n'ikiganiro cyacu. Akandi kabazo tubafitiye nakabazo twovuga kibihe canke akabazo koba kasara kagoye gatoya ariko katagoye. Mwe muririmba muri iyo ndirimbo yanyu muvuga muti ujane uwo muntu iwanyu umwereke imuramvya ahari abana barira bagahozwa. Hanyuma nkaca nibuka Christophe Matata nawe yararirimbye avuga ati ntuntumeyo ntuntume hariya hari iwacu, iyo abana barira ntibahozwe. Wumva ibyo bintu babisigura gute? Nibihe tugezemwo canke n'inkumbu mu bisiguriye? Christophe Matata yaririmba rujya ruririmbo rwiwe yari mu mahanga. Ego. Kandi nanjye kuraba ndimvye runo ruririmbo ndi mu mahanga. Ego cyane. Christophe Matata ni grand frère sonera cyane gose. Mbere yaraje kuturaba aho twari ko turakinira turakorera imyimenyerezo aji Bujumbura hari mu mwaka w'2018 gutyo nimba ntihenze. Mu mwaka w'2008 ndi mumbabari. Mwaka w'2008 yari yaje kuturaba. Bari mu ba grand frère twakuze twihweza turaba twumva baducira imigani. N'ururimbo rwiwe naragumvirije cyane gose mugacangira ati okay, bino biyo tugeze kuririmba gutyo. Ko abarundi barakiniye kumwana, barakiniye yumvamwo igihugu ciwabo, barakiniye guhatemberera n'ibyo birigo bakivuga ko biraca intege n'umuntu ashobora kugatireka nsi wacu. Jewe rero rugira ico twita connexion. Nuno rurimbo mejeje gusohoka kugira ico nashatse kugira ico twita connexion ya jewe umushahawi wanje n'u Burundi. Nanya wose nzuba ndiko numve yuko mfatanye mfise connexion ya jewe n'u Burundi. Ubwo ko amajambo nategezwa gushiramwo, nategezwa kuba ari amajambo afasha kuguma ndi kumwe n'igihugu ciwanje n'umwanya wose noba ndiko ndacunga. Numve yuko mbere n'umuntu ashobora kugumva ari hanze, yumve yuko yiyumvamwo irayo hakiri kare, yumve yuko hari ibintu tureke amafaranga, tureke kujya
imiduga myiza no gutemberera mu magorofa meza muga yumve yuko hari cy'umutima cha special ashobora kuba afise Burundi adashobora kuronka iyo yagiye naho yohava ashobora kuronka hari ibindi donc uri kurumviriza rujya ruririmbo ni gihushane ca rujya ruririmbo rwa Christophe yego cyane nico gituma twashatse kubabaza ico kibazo reka tusimbire ku kindi kibazo cyo kumenya hariho amakonseri mutegura canke nga muri Luxembourg nkunda gukinira mu biteramo by'ugwaruka ndakorerana z'ugwaruka ngaanye ndakorana n'ugwaruka cyane rwose jewe sinegura amakonseri ubwanje ndashika ku rwego rwo kuvuga ati reka ubwanje nkore amakonseri muga turatumirwa dutumiwe urumva utegerezwa kwita ubutumire ukagenda gukora ivyo ushaka cyane cyane usanga ari nk'amashira hamwe aba ariko aragira ibintu twita promotion zabo baba bakinye nk'abantu bamaze kugira ubumuga nka jewe bagiye kwerekana kugwaruka kwaba ari ruto kugwaruka rumaze gutera imbere mu myaka rumaze gukura cyangwa n'abantu nyene baba bafise ingorane z'ubumuga yuko n'umuntu afise umuga abashije kabisa gukora ibikorinka yego cyane ni byiza n'ukuri ni byiza none mwibaze ko muzoja gutemberera iwacu Burundi ryari kuri no mwana ntavyo ndamenya kabisa nta munsi nasaha kuko ahandi ndiko ndaja ku ishuri ndafise imisi yose ndimo kandi n'ibintu ntegereje gutegura kuko navuye i Burundi igihugu cyose kindaba navuye i Burundi ndaca kuri RTNB kuko nari mfashijwe n'abarundi bose urumva n'ibintu ntegereje gutegura ndabimenyesha abarundi yuko ndaza kandi nje kubashimira cyane rwose kigoro bagize urazi ko hari abarundi benshi bahura n'ibibazo i Burundi bakarondera imfashanyo z'abarundi bose kugira ngo babasheze kwivuriza hanze jewe ndi muri abo barundi bafashije kugira ngo baze kwivuriza hanze kandi barindiriye bumva amakuru byagenze gute wa mwana ageze hehe ibintu biri hehe urumva ndarindiriye umunsi kabisa umunsi nturagera mugabo ndiko ndavyifuza yego cyane oya ni byiza kabisa none abantu bazoraba iki kiganiro cacu canke abasanzwe bazi umuziki wawe canke bazobona ubwa mbere bakawukunda wobabwira iki jewe ico nobabwira nuko mugwaruka rw'i Burundi ruriko rurakura turafise sinovuga ingeso kuko iyo umuntu amaze kwimukira mu gihugu kitari gwiwe akakivayo imyaka igahera n'iyindi ikajana usanga tuba dufise kajya gatima ko kwikuramwo imico n'imigenzo y'iwacu tugafata iyindi mico birashobora kumvikana kuko tuba turiko turabitumwa n'ibihe tuba n'ahantu tuba tugeze n'ibihe tuba tugezemo ariko gushikaho cyo usanga abavyeyi barira abana babo bavukiye hanze bakibagira n'ururimi rwabo buryo cyo usanga benshi bere bimukiye mu bihugu by'igifaransa cyangwa icongereza abana babo batakivuga ururimi rw'ikirundi kandi ururimi rw'ikirundi ugiye kubira n'ururimi dushobora kuvuga yuko ruri sinzi ko mushobora kubyita ruri riche rutunze cyane rwose rufise amajambo ameze neza yumvikana atomoye ku buryo n'abazungu ngabaye aho ndi bariko barumviza ubwo ruri ntabwo dutahura amajambo arimo ariko ndakunda ururimi ndumva yuko rurimi neza cyane rwose novuga yuko kuba uvuye Burundi ugashika mu gihugu c'amahanga ukaba uzanye imigenzo yiwawe n'ukungene ubayeho ni ibintu mbere binashimba ko abantu bashaka kumenya ati
mubahe mwigenza gute mumeze gute ururimi uvuga ni nyabaki urumva no gukunda akaranga kabisa kiwacu niyo tuba tugiye hose ngo rurimbo ruri muri iyo ntumbero yo unatashatse kurekurana n'akaranga kiwe yashatse kukagumya urumva niyo tuva turafise akaranga iyo tugiye tukerekana umva n'abarundi imbere ni twivane bisa nuko dusuye kandi kugira ingorane z'ubuhinga ngurukana bumenyi. Allo Fortina inshuti namwe bagenzi muri dukurikira turi kumwe mu kiganiro cacu umuririmbi twatumiye tukaba turi kumwe na Kizungu Fortina ariko rero turacafise ingorane ntoya mu buhinga bw'ivyuma na cyane cyane kubijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Allo Fortina reka mukurindira yuko agaruka kugira ngo tuze gusozera nguyu aragarutse kandi bo ndabona yuko ubuhinga ngurukana bumenyi bwari bwagoranye gatoya nitwasubiye kubumva sinzi ko mushobora kandi gusubiramwo amajambo mushikirije abantu bazoraba iyo ndirimbo yanyu kandi bazoyikunda abo twita abafa cyane sinzi ukuntu twavuga mu Kirundi abakunzi b'indirimbo yanyu yego hamwe n'abandi barundi bose aho bo bari sinzi akajambo bashikiriza amajambo jewe no shikiriza kuvyerekeye mbe abantu bazokumva runo rurimbo bw'iwawe ubutumwa basigira n'inyabaki je no vuga nti urazi ko abarundi bayamaze bati nta wanka umuvyeyi wiwe ngo nuko afise amahera yego ego nitwo janga tuvuga ati Burundi burafise ibibazo jewe ntumbaze kuki Burundi ni poto ntabwo ndiko ndajayo mbere nta n'umwana wanje nzohakurira ibintu nk'ivyo ko maze uburyo ndifashe ntavyo mbona oya turafise amahirwe mbere kuba turi mu karere kameze kurya isi tukaba turayeho bafise imico n'imigenzo y'iwacu nakuvuga duti maze kuvayo canke gushika hino je naribereyeho neza ntabwo nkihabazwa oya umwana uzyara umwana azokurikira umwana wavyaye azobaza ati mvahe mbere n'ikico bakomeza ni film iheruka gusoka yitwa Black Panther urabona yuko aba diaspora yose yavuye muri Afrika kugira yirondera mbe mvahe naturutse he muri uyu muryango wanje muri Afrika nuba tuba turiko turarondera identité karanga kiwacu mbe nihe navuye numva rero rujya ruri yanditse muri iyo ntumbere yo kuvuga duti simpave mvavanura n'imico n'imigenzo yiwanje ndazi vyiza yiwacu n'imigenzo iri wacu naho ndi hanze ntegezwa kujana navyo n'abana nzovyara baze bavuke mbere ururimi rw'iwacu turugumane kuko tuba dufise amatandansi yo kuvuga duti abana biwanje bazovuga icongereza igifaransa byonyene maze guhura n'abarundi benshi ngaha n'abanyarwanda usanga abana babo batakirundi bakivuga mbere baba bariko baranavyanka vuga ati ndi Burundi vuga nta kirundi mvugo usanga mbere baranatakaye gatoyi kuko bavuga ati turiko turahura tuvugana agerageza kubivuga mwiriwe nyambu ari yose biramira n'abatera isoni bakavuga ati je biranteye isoni kabisa gorane ntabwo kuri bo oya donc nukuraba neza jewe niyo message nibwo butumwa no wafise go eko turabashimiye cyane rero kubona mwitavye ubutumire bwacu hanyuma nejo canke hirya yejo tusubiye kubahamagara muze mutwitabe
asha nzoza niruka uzozaruka nk'ubukene ku muntu. Ego muze kugira umunsi mwiza hiyi wanyu, ndazi yuko bukeye nayo twebwe amasaha n'amasaha yo mu gitanda ubu tuzosubira undi munsi. Reka ndabifuriza ijoro ryiza murara hajyana. Ego murakoze namwe, umunsi mwiza. Inshuti namwe bagenzi rero muza gukurikirana iki kiganiro, turabashimiye. Tuzosubira kandi uwundi munsi mu kindi kiganiro aho tuzogira uwundi mutumire umuririmbyi tuzoganira nawe, na cyane akaba ari umutumire musanzwe umenyereye, asanzwe aba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni umuririmbyi muzi ku izina rya Moskine. Reka kugira ngo dusezerane n'uyu mutumire dushiremo akaririmbo ka Moskine tuzovugana mu misi izoza. Nawe nyene ni indirimbo nshasha aheruka gusohora.
ishatsa 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 amahoro kamwiza waje